Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bakeya bemeza ko iyi leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataco yigeze imarira abanyagihugu, ndetse benshi bakemeza ko aho bigeze ari uko abarundi bari bakwiye gufatana mu nda bakikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze igihe ipfukama mu nda abarundi. Turabigaruka ko mwido nido rya makuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko birabera mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndetse turaza no kugaruka ku mushikiranganji Ibrahim Uwizeye, aho biboneka neza ko ataco yigeze amara muri no leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yakoze muri leta ya Bunyoni akaba yaranakoze muri leta Ndirakobuca, ariko kuva imyaka 5 iheze ari muri izo leta zombi akaba ntaco yigeze amarira abene gihugu, ndetse igihugu kikaba kigeze ahatemba kubera ube gito bwe, ndetse benshi bakemeza ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi byerekana ko atantwaro abarundi bafise, ndetse benshi bakemeza ko igihe cyari kigeze kugira ngo abarundi bakore bishoboka byose batabare igihugu kimaze igihe cyaribasiwe n'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukama mu nda abarundi, aho benshi bemeza ko aho ibintu bigeze ari habi cane, ndetse abarundi bari bakwiye gukora ibishoboka byose bakikoraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza no kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aho ari amakuru avuga ko ibintu bitoroshe na gatoya, ndetse umutekano ushobora guhungabana umwanya n'umwanya kubera inyifato ya Perezida Evariste Ndayishimiye iriko irerekana ko aho ibintu bigeze ari habi cane. Turaza no kubabwira ku nyifato y'uwitwa ko ari umukozi w'Imana Isidore Mbayahaga, aho akomeje guhenda abarundi ndetse n'amakungu, yerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi buriko burakora neza, mu gihe abatari bake bemeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze ahatemba kubera intwaro mbi igejeje igihugu ahatemba, ndetse abarundi bakaba bari mu magorwa adashira kubera ubu butegetsi bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco ubusabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umushikiranganji w'ibyananiranye byaranze Ibrahim Uwizeye muri leta Ndirakobuca. Mu gihe turi mu minsi ya nyuma ya leta ya Gervais Ndirakobuca, turabandanya kuraba ibyaranze dufatiye ku bikorwa by'abari bagize iyo leta. Mu ndwi iheze twarabonye ibyaranze Martino Niteretse, aho yahemukiye cane abarundi. Uyu munsi ni Ibrahim Uwizeye, umushikiranganji w'amazi, amasoko ntangangufu n'ubutare. Ibrahim Uwizeye ari mu bashikiranganji 6 batanguranye n'intwaro Evariste Ndayishimiye bakiri muri leta. Ni ukuvuga ko yujuje imyaka 5, akaba yabaye muri leta ya Bunyoni no mu ya Ndirakobuca. Uyu mushikiranganji ajejwe ibisata 4 byidogerwa cane muri iyi myaka 5 ya Perezida Evariste Ndayishimiye.
ari byo amazi, umuyagankuba, igitoro, ubutare. Muri Nyakanga 2023 umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yabwiye Ibrahim Uwizeye ko hariho abategetsi mu Burundi bakwiriye kwiga gutanga imihoho. Iyo ibyo babajejwe bibananiye bakwiye gutanga imihoho. Ni ukuvuga ko Emmanuel Sinzohagera yerekanye ko uyu mushiranganji akwiye gutanga imihoho vuba na bwangu. Ibrahim Uwizeye ninde? Ibisata ajejwe byifashe gute? Kubera iki yabwiwe ko akwiye gutanga imihoho? Bigenda gute ngo abantu babure amazi bari iruhande ya Tanganyika? Nta myidogo yo kubura amazi yari bwigere iba mu Burundi nk'uko byagenze muri iyi myaka 5 iheze y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye afatikanije na Ibrahim Uwizeye. Mu bice byinshi by'igisagara ca Bujumbura amazi asigaye ari ikibazo gitoroshe na gatoya. Hari abavuga ko bayaronka isaha 8 z'ijoro, isaha 10 akaba aragiye. Hari abandi batakironka n'intima y'amazi. Hari abandi bavuga ko batagira amazi mu bice bya Bubanza, mu bice bya Ngozi n'ahandi. Aho hose nta nyishu zihimuriza abahaba. Hari n'abidogera cyane akagagazo k'abatwara regidezo mu ntara n'amakomine. Hari abibaza ko ibintu bigiye kuyangara ndetse benshi bakemeza ko byananiranye ubutegetsi bukwiye gusezererwa hakiri kare. Abarundi batahura ingene babura amazi mu gihugu gito gifise Tanganyika n'izindi nzuzi, imvura ikaba igwa mu mwanya utari muto. Bivuga ko nk'umugambi wo gukwiza amazi mu gisagara ca Bujumbura uheruka gukorwa ku ntwaro ya Perezida Bagaza mu mwaka w'1985, none haraciye imyaka 40 atagikozwe, mu gihe igisagara co kiguma caguka. Umuyagankuba warogoranye ku rugero ruteye ubwoba. Ibrahim Uwizeye yashitse aja gukorera mu nyubakwa igeretse gatatu uwo yasubiriye Kome Manirakiza yagabiye leta ivuye mu mafaranga yiwe. Ntibwakeye kabiri Perezida Ndayishimiye adutangariza ko imiliyaridi 54 zari kubaka urugomero rwa Mpanda zanyurujwe mu gihe Kome Manirakiza yari umushiranganje. Leta ishobora kuba yabegewe ku bwayo kuva bivuzwe imyaka ibaye 4 atamatohoza akozwe, ndetse biravugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe abifisemwo uruhara rukomeye cyane. Umuyagankuba uracari muke cyane mu Burundi, iruhande y'uko Burundi buri mu bihugu bya nyuma muri Afurika hafatiwe ku bitigiri by'abanyagihugu baronka umuyagankuba mu nzu zabo. Igihe Emmanuel Sinzohagera yumviriza Ibrahim Uwizeye na Major Jean Albert Maniragomba atwara regidezo muri Nyakanga 2023, yarumiwe aca abasaba gutanga imihoho naho atankurikizi nimwe byagize. Igihugu kimwe rudende kitagira igitoro. Mu karere turimwo nta kindi gihugu kitagira igitoro. Abanyagihugu bamaze imyaka 5 babaza ibyari byo, ariko nta na nyishu itangwa. Abategetsi bamaze imyaka 5 badendekanya, baratinda, barasendwa. Imwe mu ngingo yunyuye ibintu yabaye yo kubuza sosiyete Interpol kuzana igitoro mu Burundi. Niho hazanwa sosiyete nshasha yitwa Prestige ivuga ko ari Angeline Ndayubaha. Biboneka neza ko ari we usigaye ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyo ico yakoze yarayoye amamiliyoni y'amadolari muri BRB, ariko igitoro cagumye ari umuzi wibuye. Biravuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu agambiriye guhenura igihugu cy'u Burundi. Muri Myandagaro 2022 Perezida Ndayishimiye yatangaje ko yifatiye mu minwe ikibazo cy'igitoro. Carabonetse gato kica gitera cibura nyakubura. Byarashitse haratangazwa ubwato buri i Dar es Salaam. Twarabwiwe ko igitoro kigiye kuba nywa nawe, ariko byarabuze rwose. Haranashizweho sosiyete Sopebu igaba igitoro. Harashizweho application ijerwe kumenya abagiye guhabwa igitoro. Byose byabaye akamaramaza. Ibura ry'igitoro ryatumye ibiciro byo kwiyunguruza biba umurengera, binatuma ibindi biciro byose biduga.
abarundi barumiwe ntibagifise n'ico bavuga. Ibrahim Uwizeye agize arasigura yama ari ibintu bitumvikana ndetse biteye isoni kubona ari byo atangariza abarundi biruhiye ndetse bagowe cyane. Amafaranga y'ubutare aja hehe ko abarundi batigera bayabona ndetse ntagere no mu kigega ca leta bigenda gute? Imwe mu ngingo za mbere zafashwe n'intwaro ya Ndayishimiye kwabaye ugahagarika amasezerano yo kwimba ubutare. Ubutare butandukanye bwari bwaracukuwe ariko atarufaranga na rumwe bwinjije mu Burundi. Ariko no mu myaka 5 Ibrahim Uwizeye amaze arongoye ico gisata, ubutare bwinshi bwarashowe hanze naho mu kigega ca leta atacinjira. Haraciye umwaka Perezida Ndayishimiye yerekanye ko avumbuye ubutare ahitwa Murehe mu Kirundo. Yari yemereye abarundi ko bazopfa barya. None muri Kigarama 2024 inama shiranganji yemereye sosiyete yitwa Soterevo izobucukura. Tuza twumva ngo leta y'u Burundi izoronka 20% y'amafaranga azova mu butare. Soterevo itware 80%. Iyo sosiyete ntizwi iyo yazananye kuko nta handi na hamwe ku isi izwi. Imaze kwimba ubutare, biboneka ko ishobora kuba ari sosiyete ya bamwe mu batwara u Burundi. Biranavuga ko ari sosiyete ya Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe. Igisata c'ubutare cyahindutse igisata c'ubusuma gusa, maze amafaranga yabwo akaribwa n'akarwi gato cyane kagizwe n'abategetsi na bamwe mu barwizatunga. Umushiranganji abitse amabanga akomeye ariko atagira ingufu na nkeya. Ibisata Ibrahim Uwizeye ajejwe ni bisata byagiye birifatirwa n'umukuru w'igihugu, cyane cyane igisata c'igitoro n'igisata c'ubutare. Ibi bisata yabifashe nk'ibisata by'intambara, abigobotora mu minwe y'abakoranye na Perezida Nkurunziza. Ni naho yatangaza ngo leta y'umwana yaragiye. Ndayishimiye yaje avuga ngo arakengerwa kubera akenye, aca yiha kugobotora ibyo bisata byatungishije abandi, nawe arabyiha. Afuta amasezerano yose yari yarakozwe imbere yiwe. Burya niho habereye intambara ikomeye ya Bunyoni na Ndayishimiye. Regidezo ijejwe amatara n'amazi yashizwe mu minwe y'umwishikira wa Ndayishimiye Majoro Jean Albert Maniragomba. Uyu we yaciye anahabwa ibyo kuzana igitoro birahava bimuta ku w'amazi. Muri ibi bintu byose Ibrahim Uwizeye ameze nk'umurorerezi, naho ari we abajejwe. Umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca we yaramaze kumenyesha ko atoza arabazwa ibijanye n'ibitoro ko byobazwa ababifishe mu minwe canke umushiranganje abijejwe. Ibi ni akamaramaza kubera bisigura ko kino gisata Gervais Ndirakobuca atakihabwa ko raporo ko byinshi bibera hagati ya Ndayishimiye na Ibrahim Uwizeye. Hari umushiranganje yari amaze gutya mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Emmanuel Niyonkuru. Mu byo ajejwe harimwo amatongo n'ibidukikije. Niwe yari afise ibanga ryose rya FOMI. Yabaye umushiranganje abitse amabanga y'agacamutwe, akaba adasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu naho yari muri CNDD-FDD. Byarangiye yishwe n'iperereza rya Nkurunziza kugira ntaze amena ibanga. Uyu munsi Ibrahim Uwizeye ari mu kibanza kimeze uko nyine, abitse amabanga adasanzwe y'umukuru w'igihugu, mu gihe nyine ubwiwe atangufu afise ku bibazo ajejwe. Nta muti azana ku kibazo c'amazi, nta bihano ari buhe abatumye umuyaga nkuba uguma ukena kubera basangiye ubusuma n'abatwara. Nta ngufu na nkeya afise ku kibazo cy'igitoro. Iby'ubutunzi baramuzanira agasinya, ariko arazi amabanga ya byose yose. Uyu mushiranganje n'ibyananiranye gusa yasabwe gutanga imihoho nabyo bikamunanira. Umuhaye iki muri kino gihe? Biravugwa ko neza Ndayishimiye ashobora kumugirira nabi umwanya n'umwanya kubera ico kibazo, kubera amabanga akomeye cyane abitse ashobora kumucisha umutwe. Nta kundi reka ndabisubiremwo, uyu muntu nubwo azoba atakiriho
birahambaye ko akwiye kuja imbere y'intahe kuko yarishe igihugu no kubesha ntabyo ashoboye kuvuga ukuri ntabyo ashoboye. Ico mushobora nuko yoja mwibohero agasigurira abarundi itunga ryabo abarifise tubamenye igitoro pi amazi pi ubutare tuzopfa turya pi uyu muntu ndamuravye gusa numva agahinda aba bantu impuwe ntazo ndibaza ko atari abarundi nukuri kera narindi abarundi twari dufise ubuntu ariko ndashimiye nta buntu afise. Undi nawe yagize ati ibi bintu biri mu gitoro sindabisoma kuko byontera agahinda. Ibaze nta moto nta modoka utunze muga wigira gusoma akonyuko kwishirira mu somo ngo erega karazimbye kubera atagitoro. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Si umushiranganje w'ibyananiranye oya ni umushiranganje wo muri leta itazi ibyo irimo. Ni umushiranganje ugabwa na Perezida Evariste Ndayishimiye wiyemeje gupfukama mu nda abarundi ndetse no kwica abarundi. Kubwanje kunanirwa kwiwe ndabifata kari ibisanzwe kuko muri rusange leta yose y'u Burundi muri byinshi kunanirwa nibwo buzima. Nukuri Ndayishimiye yarakoze ibara kandi yarakoze amakororerwa atagira izina. Tugaruke kwiyita umukozi w'Imana Isidori Mbayahaga. Kugira umuntu yitwe umukozi w'Imana avuge amajambo nkaya aba yatewe n'ibiki? Christine Butoya agira akwize imyaka 11 mu mpimba atigeze aburana. Yagirizwa ko yishe ababikira mu Kamenge kandi bizwi neza ko bishwe n'iperereza. Indiri z'abahejeje umunyororo byaranse ko barekurwa. Impahazwa zitagira igitigiri zivundiye mu munyororo. Sandra Muhoza, Dr. Christophe Sahabu n'abandi benshi cyane barapfunzwe bukarenganyo. Abanyororo bakurwa mu mpimba bagasubizwa mu gasho mu iperereza kandi bitarekuriwe n'amategeko. Amajana n'amajana y'abarundi barahagaritswe n'iperereza. Ntibigira basubira kuboneka. Imiryango ntaco yigeze ibwirwa kugeza ubu. Abakoze bera ntibigera babibazwa. Abasuma banyonora amatungo y'igihugu ntibakorwako. Perezida Ndayishimiye nyine yarivugiye abanyuruza imiraridi 54 zo kubaka urugomero rwa Mpanda. Atanga indwi zibiri zo kuyasubiza canke bagahanwa. None imyaka 2 iraheze ubyibukije yitwa umwanzi w'igihugu. Isidori Mbayahaga ubwo butungane Ndayishimiye yagarukanye buri hehe? Izo mahazwa zahawe ijambo nizihe? Igihugu gifise abahagarikizi ikinyoma n'akarenganyo bakabikora ku izina ry'Imana kiba kigoye kidasanzwe. None ko no kuri Nkurunziza Mbayahaga ari we nyine yigisha kandi akaba yahayagiza Nkurunziza uku nyine, ubu none aje kutubwira ko ico gihe yari intwaro y'akarenganyo akaba ari Ndayishimiye yazanye ubutungane. Bega ku ntwaro y'usubira Ndayishimiye azoca atubwira ko ibintu byifashe gute? Aho bigeze abarundi ni mukanure mukureho ubutegetsi bwa CNDD FDD.